Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Reka bifurize umunsi mwiza w'umugisha. Mubone ikiganza cyiza cy'Imana ku buzima bwanyu. Reka mbabwire ikintu kimwe muri kuno kwezi gushasha turimo ku 10. Reka ndakwifurize gutoneshwa n'Imana. Ndakwifurije gutoneshwa n'Imana. Mwami Yesu atonesha ubuzima bwawe, atonesha ibyo ukora, agutoneshe. Gutoneshwa ni ikintu cyiza cyane. Haleluya. Reka mvuge hejuru gutoneshwa. Numva nashaka kuvuga hejuru gutoneshwa kabisa n'icyo jambo riri ku mutima. Igitabo cy'Imigani 29 umurongo wa 26 haravuga ngo benshi barondera kwitonesha kuganza, ariko kuroranirwa k'umuntu kuva kuhoraho. Mureke mbabwire, hariho abantu benshi bakora ikosa ryo kwimbira abandi ibinogo, ryo kwimbira abandi bafite ingorane, bashaka kwitonesha kubaganza. Bibiliya yavuze ngo ariko kuroranirwa k'umuntu kuva kuhoraho. Urifuza ko utoneshwa muri buno buzima? Urifuza kubaho mu buzima butoneshejwe n'Imana n'abantu? Reka ndaguheza ibanga rimwe. Ibanga rimwe ni ubuzima busenga. Bavandimwe, hari umuntu umwe wavuze ikintu ejo bundi kirangora ku mutima. Aravuga ngo ari abantu batatu bashaka gutangaza umuntu, kandi utategerezwa no gusuzugura. N'umuntu asenga. Umuntu asenga, umunsi umwe arashaka gutangaza. Ushaka kuba waramututse, ushaka kuba waramuvuze nabi, ushaka kuba waramusuzuguye, urashaka kuba waramufashe uko wishakiye, ariko umuntu asenga ngo arashaka gutungura. Shaka kabiri, umuntu wize amashuri yiwe afise ama degree yiwe n'amadiplome, umunsi umwe ashaka kubona decret, ashaka kubona akazi akagutungura. Undi muntu wa gatatu n'umwana, kuko abana tuba tuze ejo habo. Abo bantu batatu baratungurana. Rero reka ndakubwire, umuntu asenga Imana iramwambika umwambaro wo gutoneshwa. Urifuza ubuzima butoneshejwe? Kuroranirwa k'umuntu, gutoneshwa k'umuntu ntabwo biva kuganza. Hari igihe umuntu ashaka gutonesha ibintu bimwe ibindi bikanga, ariko iyo wabayeho mu buzima busenga uratoneshwa. Reka dusome igitabo cyane Esteri, twumve ngene Esteri yatoneshejwe. Igice cya 2 umurongo w'9. Ashima uwo mwigeme, aramutonesha, agira umwete wo kumuha ibyo kwisiga ngo yagayage mu maso, amuha n'igisa yagerewe, amuha n'abakobwa ndwi atoranije mu rugo rw'umwami, aramwunguruza. Bo n'abo bakobwa amushyira aharusha ahandi kuba heza muri iyo nzu y'abigeme. Esteri, aha bari umwami Absalus yari bagiye gushaka undi mugore. Vashiti byari byanze, baratoranya abandi bakobwa baraza, kubera ko Esteri bari nyagano, ntiyari kuvuga ubwoko bwabo, ariko bari bizeye Imana yabo. Haleluya. Bari bafite Imana, bahora basenga na nyirarume Morodekayi, ngo barasenga babwira Imana ngo Mana, turakeneye kiriya kibanza, turabanyamahanga turabizi, ariko urabishoboye kudutonesha. Ngo agishika kureba abo bakobwa, ngo atangira kumuto. Apana, umwami yatangiriye gutoneshwa n'uwarinda abakobwa, n'uwabategurira, ngo baramutonesha, amuheza abakobwa kumuzigama, amuheza heza kuruta abandi. Iyo wasenze uje harusha abandi, uratoneshwa. Igice cya 5 icyo kivuga, yamaze kugera ibwami, aricaye, n'umwamikazi, umuryango wabo ugira ingorane. Umugabo witwa Hamani agerageza kwica, arandika ikete, amakete yo kuja kwica abayuda. Ayo makete amaze gusohoka, Morodekayi atuma kuri uyu Esteri. Esteri we, ntiwoja kutuvugira ko tugiye kwicwa, umeze gute? Aranababara, aramubwira ngo naho tuvugira dufite Imana. Esteri aramubwira ngo maze ukwezi kose ntarenguka imbere y'umwami, none ariko kandi reka dukore kino kintu, genda musenge mumara iminsi 3, naje mara iminsi 3, nitumara mbone kuja ibwami. Haleluya. Mbone kuja kuraba umwami wanje, mbone kuja kuraba umugabo wanje, ariko ndagenda nasenze, simva kugenda ndagenda nasenze. Urifuza gutoneshwa? Zuka mu gitondo watura amajambo yo gutoneshwa. Zuka mu gitondo, kino gitondo watura amajambo yo gutoneshwa. Umwami Yesu agutonesha. Umva igice cya 5 rero, umurongo
wa mbere. Bukeye ku munsi wa gatatu Esiteri yambara imyambaro yiwe y'ubwamikazi, aragenda ahagarara ku karusho ku ngoro y'umwami, harabana n'iyo ngoro nyine, kandi umwami yari azagiye ku ntebe yiwe y'ubwami no mu ngoro atumbereye mu irembo. Nuko umwami abonye umwamikazi Esiteri ahagaze, haleluya, mu kukarusho, Esiteri agira ubutoni imbere yiwe. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu yari afise mu minwe, maze Esiteri aca yigira hafi akora ku mutwe w'iyo nkoni. Nuko umwami amubaza Esiteri, umwami aramubaza ati, ugomba ikiga mwamikazi Esiteri? Urasaba iki? Ndakiguhe niyo coba igisata cy'igihugu cyaje. Ndakwifurije gusenga. Esiteri ntabwo yavuze ijambo na rimwe ngo akimwegerera gusa. Umwami aramubwira ngo ushaka iki? Naho coba ari igisata cy'igihugu ushaka, ndakiguha. Iyo wasenze Imana iragutonesha, iyo wiyatuye ku buzima bw'ijambo ry'Imana, Imana iragutonesha. Ndakwifurije gutoneshwa muri kuno kwezi kw'icumi. Mwami Yesu agutonesha, ariko kandi biragusaba ikiguzi nawe cyo kuba mu ijambo no gusenga. Umurongo w'umunani ndawusome. Nimba ngize ubutoni imbere yawe mwami, ukemera kumva icyo nsaba no gushitsa icyo ndondera, ngo kongera kuza mwene Hamani kugiturire, nzobitegurira kandi ejo icyo uvuze nzogikora mwami. Haleluya. Mwami Esiteri avuze ngo nje nta icyo nshaka, muza muhira nkabagizimana nkabagaburira we na Hamani. Hamani niwe wa wundi nene yababwiye wari waranditse izandiko zo kwica Abayuda. Hamani nta makuru yo mvuka, ariko ndababwiye ngo urakene gutoneshwa, senga. Inama za Hamani zahereye aho nyine. Igiti yari yamanitse ko hari umuntu umwe wavuze ijambo ryantangaje. Murabona Hamani ariko arabaza igiti cya Moridekayi. Urumva Moridekayi ntiyari ahari, ngo yacipimiye ko, ngo acyaragira cy'amaboko aracipimira ko ijuru riravuze wowe nyine wowe ucipimiye ko niwe uzokijako. Yipimiye ku giti, ico giti nyine niwe kigiyeho. Kubera iki? Iwe ko bazi ibiti, abandi bamaze iminsi 3 batarya batanywa, bari imbere y'Imana. Urifuza gutoneshwa mu buzima bwawe, baho mu buzima busenga, baho mu buzima bw'ijambo, uhuze ijambo n'ubuzima bwawe. Haleluya. Nehemiya amaze kumva amakuru y'iwabo, reka mbasomere uyu murongo. Igice cya 2 umurongo wa 4. Nuko umwami arambaza ati, none ugomba ikiga cyana senga Imana nyine ijuru, maze nishura umwami ati, niba bishimaga mugenzi kagira ubutoni imbere yawe, ngakundwa akazwa imbere yawe, nico gusaba no kugira ngo nduge i Buyuda mu gisagara kirimo imva z'abasukuruza, subire ndacubaki. Niko ushaka. Ngo akimubaza iryo jambo, ngo arasenga. Yumvisha amakuru y'iwabo, arasenga mbere yo kusha imbere y'umwami ngo ashane ubutoni. Hari abantu benshi bahabwa ama audience akamapfa kugenda gusuko. Senga, saba ubutoni, saba gutoneshwa. Haleluya. Hariho dosiye ukeneye, saba gutoneshwa. Hari ibyawe byugaye, hari amadosiye yawe yugaye, saba Imana yatonesha, birashoboka. Haleluya. Haleluya. Nehemiya yagiye imbere y'umwami, kumwami aramubaza gushaka iki? Niko ukeneye? Mwami aramubwira ngo ukeneye kuja kubaka iwacu. Aramubwira ngo sibyo gusa ndaguheza. Murongo 6. Kandi umwami yarazagiye ngaho ari kumwe n'umwamikazi wiwe. Nuko arambaza, urugendo rwawe ruzabagwa iminsi ngahe, kandi uzogaruka ryari? Nuko umwami yemera kundekura, naje nca ndamubwira n'igihe zogarukira. Semen, amen. Ndaheza ndamubariye nti, niwabishimaga mugenzi, pabwe n'ivyete, shira ivyegera vyawe zo hakurya y'uruzi. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryaryoshe kugira ngo bemere kumpa inzira shike i Buyuda. Nicete nshira Asafu umurinzi arinda ikibare cyawe, kugira ngo ampe ibiti byo kubaza ibikingi vy'amarembo n'igihome cy'abashibamyi cyo ku ngoro. Boni z'uruzitiro rw'igisagara n'ivy'inzu zobamwo, no ku mwami arabinyemerera, abitewe n'ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri jewe. Abitewe aramwemerera mu byose, abitewe n'iki? N'ikiganza cyiza cy'Imana. Muvandimwe, ndakwifurije ubuzima busenga, nibwo buzotuma utoneshwa, nizo bizotuma ugira ikiganza cyiza cy'Imana.
haleluya. Ntabwo urafatirwa ngo ubure umwanya wo gusenga. Hari abantu bitwaza ngo nta mwanya bafite wo gusenga. Oya ndakwifurije gusenga. Reka ntangirize muri ino jambo ryo gusura mu Byagezwe 33 umurongo wa 23. Reka ndayisome muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo yasabiye umugisha abo mu muryango wa Nafutali. Haleluya. Yakobo yasabiye umugisha wo mu muryango wa Nafutali agira ati aba Nafutali baratoneshejwe. Umuryango wanyu uratoneshejwe, ubuzima bwawe uratoneshejwe. Uhoraho yabasendereje ku mugisha, umugabane wabo uramanuka ukagera ku kiyaga Kigalilaya. Aba Nafutali baratoneshejwe n'Uhoraho, yabasenderesheje ku imigisha. Ndasenze ku Mwami Yesu agutoneshe kuno kwezi. Haleluya. Uyu jambo Mose Yakobo yatuye ku muryango wa Nafutali, nawe ndari kwatuye ko Umwami Yesu agutoneshe. Reka ndagusengere. Data mu izina rya Yesu ndasengeye umuvandimwe ariko ranumviriza. Sinzi umutwara afite ariko arakeneye gutoneshwa. Umutoneshwe. Hari umuntu afite dosiye yiwe yugaraniwe ahantu, umutoneshe Mana. Hari umuntu ababaye, umutoneshe. Gutoneshwa n'umugabane w'abana b'ibwami. Uduheze umutima wo gusenga no kurondera mu nyonga zawe, uduheze ubuzima butoneshwe. Ndagushimiye Mana, icubaro kibicawe mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen.